Uno mujama kuri video nakoze ya leta barango none ivyo navyo ni biki ubu ko dukeneye imigambi ituma abantu bisununura ubundi Uburundi hari intambara y'ubukene mu vyankenerwa abobo ntikirya bo persona sishiki intambara naza ko intambara ari mbi barundi bene wacu yaratumaze ko abavyeyi nibibondo akavuze ya ndirimbo mugabo uvuze ngo ufise ikibazo c'ubukene ico si kimwe ikazo abarundi bafise ubukene gusa mbere je wanashaka ubukene je numva umenga bwogendeka kubera nkunze guteka akaroko ku ca Malawi bose nakigiyemo cose mugabo quartier nabayemo naciyemo za Rirongwe sinanabaye cane naho nakumenga Malawi iri mu bihugu bidakize cane aho kwera bama bafise amahoro itsoke utikuki ngatuba turi muri diaspora muyomba agutelefonye canke marume nyokorome agutelefonye ati nkeneye amadolari 50 njana mana kwishure biroroshe kuyaronka canke birashoboka kuyaronka ndafate ko bitoroshe simpave negije amafaranga abantu bakorera mugabo aguhamagaye akavuga ati bo jewe sepa baragiye kumfunga banyiciye umugore ikintu politike ivyo bintu bigira ico gihe nta gisubizo ubufise birababaza cane so jewe ukene prisumwe hako haba ibi bintu byo kurenganya abantu no kubahotora no kubapfunga no kubanyuruza no kubica so igikene mwana wa mama akazi gakoresha sidanakumvise ubukene ni kimwe muri ivyo ariko kandi ukamenya ko ubukene ni consequence y'intwaro mbi so ntushobora gukura ubukene udakuye root cause udakuyeho intambamyi zituma ubukene buhaba ntushobora kwisununura igihugu kirimwo igiturire kirimwo iyo fanatisme iyo nepotisme kirimwo uko gusahura abanyagihugu kirimwo uguhohotera abanyagihugu kubera abanyagihugu nibateza imbere igihugu ubahohoteye ukabirukana ukabapfunga ukabaca intege utubatse amabara utubatse ibiraro utubatse ingomero mwarabonye Kongo bari urugomero sinkibuka ugo rugomero uruzi gwariko bari urugomero gose utagubatse ngo haboneke electricité urabona kuna internet mu Burundi itoroshe kuronka ivyo bintu nibwo kati ku mugongo kiterambere ntushobora kumara ubukene ivyo bintu utabivanyeho abanyagihugu basheka ukayijya basho bigora ukabijya baguhaye amafaranga yo kugura engrais chimique ukayijya petrole batayironse mu gihugu ivyo bintu ntushobora gutera imbere bitahari sinumva igituma wa mujene wewe wibaza ngo ukeneye ubukene ngo ukeneye imigambi ituma abantu bisununura niyo migambi kandi agenda kumenyesha yuko aba diaspora benshi je batuvugana ubu basigaye bahesha kujana imigambi mu Burundi kubera iki ko nyine bayishikana bamwe ntikore kubera infrastructure idakwiye hari imigambi mu Burundi dashoboka hari n'abahungu ngaho usanga mu Burundi bakageza za YouTube za Facebook ntibashobora kumonetiza kubera system ihari 2 ntibashobora kuronka bamwe ntibara ahantu hatagira amatara barindira ko izuba ryaka kugira bacarije amafone yabo 3 connection n'amamega birazimvye ntushobora gukora video nk'ubu twe dukora ino ufise ukoresha amamega na hano novuga sinobesha sinshobora gushaka telefone ngo nkore video nivyo ukunda bafise haut débit broadband mu nzu nituma ashobora gukora ivyo ndiko ndakora so iyo infrastructure itahari infrastructure iyo migambi nishoboka ico ni kimikindi abantu barazana imitahe musantera agacara basaba ibi guverineri akabasaba ibi nyumba kuba akabasaba biriya general runaka ngo mvuge shize mu mutahe cyangwa usigana yawanje bakaca bagira umujinya bakabigomeza iyo bari abandi urabona bajya ba Dr Sahabu Christophe bari mu gasho kubera bazanye umutahe hanyuma abantu bagomba kuba umunyanganya ndonge ijya ni bad publicity ni publicity mbe ku Burundi nta muntu azana ivyo bikwa byo gwiteza imbere kenshi na kenshi n'abanyamitahe babizana na leta nabo bantu babiri afete bazana ibikorwa nta muntu asanzwe sinzi umuntu yabwiye ngo wowe baza ingitoro kingahe ngo botse amabarabara ngahe dude mureke ko ama stupide man ibi ntuze infrastructure ni leta yubaka bo ikoranije n'abantu b'amanyamitahe banini nibo bubaka igihugu en principe ibihugu vyose biteye imbere vyubatswe na leta igakorana n'abantu bafite imitahe ikuze abanyagihugu kenshi usanga ari gutanga amataxi naho nyene make cyane abanyagihugu burya amataxi b'abanyagihugu ntabari menshi amataxi menshi ava muri abo banyamitahe minini n'abanyagihugu kwanza novuga ko ariho bayakura kuko bahembwa bakoreye Coca-Cola, KFC, McDonald's, Sepa, IBM, Microsoft bajya barahembwa
hanyuma bagatanga amatagisi, leta igakorekita amatagisi y'abo bantu bahembwe, igatora niyo bita corporate tax bakuye muri ayo mabizinesi manini, hanyuma aho kuca bayajya ngo bagure amavewiti baca bubaka infrastructure, umuntu mutoya nawe agaca atangura gukora utuntu twiwiwe, ibintu nk'ivyo. Donc ni chaîne ntushobora kubibreakinga mon frère ngo wowe ngo ceceka ngo ivyo vya politiki vyihoze ngo nimwe duhibigwira ngo duhinga ivyunguka gusa, ntibishoboka. Nta nakamaro mbere no kuguta n'umwanya mu gihe ivyo bintu utabisize ku murongo, politiki yatumaye neza, nta nakamaro mbere ko guta umwanya woguma nyene wivayanga uko nyene, ntibinashoboka. Sinzi impamvu mwibaza ngo murashobora kwihoza ubwo bube gito abadede bari gukora ngo mutera imbere ngo muronde ngo ibikorwa ngo imigambi ngo bituma abantu bisunura. Ntayo uzoyivana hehe se? Hari ahandi wumvise abantu bisununa igihugu kiba ariko barakijya munsi no hejuru, ubutare bakora bushobora na muri Kongo bafite ubutare burenze. Nimo bivuga ngo Rwanda rwarabateye n'imbere yo ku Rwanda kuri mu butu, Kongo cyari igihugu kigayitse, abantu baba barahunga no muri Kongo baja kuronderuza ahandi. Na mu Burundi higisha abakongomani benshi bavuye mu gihugu gitunze ku isi nzima, kubera iki kibuze iyo governance nziza. Je nabonye Bukavu ntihagira ikaburimbi ndumirwa koma. So ivyo bintu ntibishoboka kiretse mudafise intwaro nziza, mudavanye ivyo biturire, mudavanye ivyo byose vyonona, ntibishoboka. Ni nkuko wogenda ukarima ibiharagi ahantu hari fuku nyinshi, umuntu avuga ati vana mwizo fuku canke rabo kundi, ukamuvuga ngo we ngo zana bihagi twirimire ngo vy'ifuku zihoze ngo vy'ifuku zihoze. Sawa, nta muntu nisi fuku by the way, ndiko ndagira ntuzeye ibintu byo kugereranya metaphor. Sawa, mugira umunsi mwiza, bye bye.